Nshuti namwe bakunzi ba Nkirabutsi TV, reka dusube tubaramutse kandi tubipfuza kubandanya muroranirwa, tunabashimira cyane kuko mwaba muriko muradukurikirana. Ego nkuko twabibabwiye, twatembereye ishure bita Lycée Kanura, ishure ryigisha abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona, ishure rimaze kuramura abatari bake, ishure novuga ko ari ishure ry'akarorero ryigisha ibintu byinshi bitandukanye, hari ibisata bitandukanye nkuko mwavyumvise mu kiganiro twako kugirana n'umuyobozi w'iryo shure, atubwira yuko hari basohoka ngaho ku iryo shure bakaronka diplome, ibyo twokwita diplome des humanités générales, vuga impapuro z'umutsindo z'amashure yisumbuye, bagaca baja kwiga makaminuza atandukanye. Ariko yatubwiye ko kera bahora babajana muri kaminuza zindi zari mu gihugu c'u Rwanda, ko bari bafise novuga ubuhinga bwo kwigisha mwene abo banyeshuri basanzwe bafise ubwo bumuga bwo kutabona. Ariko ubu ngono ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kuri kaminuza y'u Burundi, ico bisata byinshi birakira mwene abo bagenda mu bwo kutabona, bakiga bakarangiza kaminuza. Rero naho nahasanze umwe mu bigisha kuri iryo shure, umwe mu bigisha baciye no kuri iryo shure banashaka ari abanyeshure nkuko twavyiganiwe n'umuyobozi. Shimye rero ko nawe tugira ico tuganiriye kugira ashobore kudusangiza ukuntu yagiye ariga kandi asanzwe afise ubumuga bwo kutabona. Mu nkundi rero mbanze ndamwakire ngaha ku Nkirabutsi TV. Turakuramukije mutama. Urakoze cyane. Mumeze neza? Meze neza cyane. Reka ndabasaba manze mwidondore abadukurikirana Nkirabutsi TV. Sawa. Amazina yanjye nitwa Hatungimana Dismas, hanyuma abangenda n'ubumuga bwo kutabona nk'uko mwabivuze. Cyambere na mbere kandi ndabashimire kuba mwadutembereye kuri ino shure Nkirabutsi TV. Murakoze. Hanyuma ndumva muri make nuko. Murakoze cyane Dismas. Mbega ubumuga bwo kutabona musanzwe mufise nibwo mwavukanye cyangwa agiye kuza mukuze? Oya, ubumuga bwo kutabona subwo tunavukanye, bwaje nkuze araje do wita afise imyaka 8. Hanyuma biragorana ko ntivyaba bigikira, amaso ntiyabagikira. Hanyuma ndiyakira, abavyeyi barantanguza ku ishure, niga primaire ngaha nyene, uko byari bitoroshe kwigana n'ababona utabona, nibi twumva ngo education inclusive kera ntibyariho. Ndabandanya ndiyakira n'ubuzima burabandanya nk'abandi nta kibazo. Ugerageje kura muri ico gihe, urabona umuntu agenda mu bwo kutabona kwiga byari bimeze gute naho wari umaze kuronka ishure ngaha? Byari byoroshe naho wari umaze kuronka ishure ry'abagenzawe musangiye ubwo bumuga? Okay. Baza kumbaza ico kibazo, muri make novuga ko bitari byoroshe, kuko mu bihe vyaheze murabizi ko umuntu agenda n'ubumuga yafatwa nk'umuntu ataca azomara, ntaco arico, ntaco ashoboye. Mbere kenshi ugasanga mu miryango ntibamwakiriye neza, ntihamufata neza, ntihamufata nk'abandi bana, kugeza naho mu miryango habaho imiryango imwe n'imwe iyo babajije nk'abavyeyi ati mbega ufise nk'abana bangahe, basanga babuze igitigiri c'abana batagira ubumuga. Umwe agenda n'ubumuga ntamushiremwo, ugasanga yibagiwe. Isi rero igenda itera imbere uko bigenda bimera, itera imbere mu buryo bwose bushoboka. Ntivyari byoroshe, ariko ubuye turabona ariko biragenda biza gake gake, kandi twizeye ko bizogenda neza mu isi imbere cyane. Murakoze cyane. Mbega nyene wewe ukigira ubwo bumuga ku myaka 8, naho utabona, abavyeyi babona bavyakira gute? Ugerageje kumva amajambo bavuga nk'abo muvukana, umuryango muri rusange, imbere wanashaka n'ikibana? Umva jewe niyereye ko abavyeyi baravyakiriye, nabo tuvukana baravyakira, kuko bari babona ko nta kindi bakora, baranyakiriye baravyakira. Niyo mpamvu baciye bagerageza uburyo bwose barondera amakuru, bantanguza ishure. Rero iyo nasubira muhira mvuye ku ishure n'umwana mutoya, mvuye nko muri primaire, twaraje mu biruhuko nkuko n'ubundi babikora, baranezerwa bakanzana ku ishure ku gihe. Jewe abavyeyi banje nagize amahirwe, ntibigeze banyinubira cyane, baramfasha neza, kuko na papa yaraza kunjana ku ishure akaza kuntora
njye ndabona bigenda neza. Icyo nohanura abavyeyi kugeza ubu ngira ngo nubwo ntibuze ko byinshi, umuntu agenda n'ubumuga bwo kutabona si uwo gutabwa, arakora akazi agateza imbere imiryango, agateza imbere igihugu, akagira icyo aterereye, arakora ibintu byose akabikora, gusa yafashwe mu mugongo. Rero ndumva nobanura ko umwana agenda n'ubumuga bwo kutabona cyangwa n'ubundi bumuga, si ubumuga bwo kutabona gusa bubaho, bomufata nk'abandi, ahubwo bakamujyana ku ishuri, kuko birashoboka ko yifasha, agafasha umuryango, agafasha n'igihugu. Mbere hari n'igihe usanga agize n'akamaro kurusha n'abandi bakomeye. Murize amashuri y'intango kuri iri shure nyene, mbega amashuri yisumbuye mwace muyigahe? Nababwiye ko bitari byoroshe ko umuntu agendana ubumuga yiga mu Burundi muri iyo minsi iheze, kuko n'ishure rimwe yari amashuri abiri yakira abana bagendana ubumuga bwo kutabona, iri ryo ngaha n'Igitega. Naho nyene bari bafise niveau primaire gusa. Hanyuma niho nagira amahirwe rero, ndangije primaire ngira amahirwe, ngira amanota meza. Hanyuma diregiteri wacu avuga ati uko biri kose abana ntibashobora kuguma ngaha, kandi mbona bashobora kuba bobandanya amashuri ya segonderi, reka ngerageze uburyo bwose ndondere hirya no hino abaza amakuru. Niho rero yaronka amakuru ko mu Rwanda bo bamaze kudusiga bafise amashuri ya segonderi. Ngira amahirwe nja kwigayo, hanyuma ndarangiza segonderi neza, ngenda ndonka amanota meza. Ibintu biragenda neza, nkagaruka ngaha abonye amanota nagarukanye, nubwo bitaba byoroshe mu gihugu kitari icawe, ururimi uba wahora wigamwo rwahindutse, kuko bo bakoresha icongereza, nanje nize mu Gifaransa. Ariko naragerageza ku buryo bwose bushoboka, nkamutetereza, kuko ntibyaba byoroshe kuva mu Burundi uja mu Rwanda, amafaranga, uburuhe, ntibyaba byoroshe. Aho hose ni n'abavyeyi baguma bimenya kuko bakundika hariya cane. Abavyeyi imiryango yo mu Burundi murabizi ntibiba byoroshe yose uko imeze, si bo bonyene barafashanya, kuko nababwiye ko ngaha diregiteri wacu yagerageje agakora uburyo bwose bushoboka, akarondera bo dufasha kuturihira minervare, amatransporo. Amugabo urumva n'abavyeyi nabo ntibabura, barashiramwo n'uruhare rwabo kugira ngo babone, kugira ngo n'abariko baradufasha nabo babone ko n'abavyeyi nabo bari motive, banavyipfuza, babirimwo nabo, kandi babona n'ivyo bariko barakorerwa abana babo. Yego, ico gihe ugerageje kwibuka mwavuye hino muja mu Rwanda muri bangahe? Gerageje kwibuka, rino shure ryagerageje kurungika abana bari nka batanu. Mugabo urumva ko twagenda muri promotion imwe, haragenda twabanje habanje hagenda babiri, ndabwira muri promotion ya kabiri tugera turi babiri, hanyuma ico gyongera rirungika uwundi umwe, bari batanu muri rusange. Muri promotion iwanyu mwagiye muri babiri, mwebwe babiri byahavuye bigenda gute? Murishitseyo mugiye gutanga uw'indwi, uw'umunani, uw'icenda, uw'icumi, mbere sinzi no kubandanya gushika muronke diplome ya mbere, byagenze gute mwebwe babiri? Okay, twebwe babiri twarabandanije, tugira n'amahirwe twese tuguma tugenda tuduga neza. Turarangiza segonderi, aho twize Igiswahili n'Icongereza, Ikinyarwanda n'ibindi, gusa urumva twakurikiranye ibijanye n'amarangi. Hanyuma turabandanya turiga, tumaze kurangiza segonderi, ubushobozi bw'ishure ntibwaba bugishoboka ko badufasha kugira ngo tubandanye kaminuza, kuko twari abanyamahanga, ntivyari byoroshe kugira ngo tuje tubandanya kaminuza kuri bourse ya leta. Mugabo amanota twari dufise yari meza. Hanyuma turavuga ati ko biri kose reka turondera abandi, twebwe twari twakuze, twe twamenyereye mu gihugu, tuvuga ati ahantu twaja kudodora vyokunda, twaja kuri no
organisation yodufasha ibi Mhm. tugira amahirwe rero dupresenta ya manota yacu Yego. bace turabona abo turihira kaminuza Mhm. turangije rero kaminuza hanyuma tugeze muri kaminuza abanye ntibyari byoroshe turabandanya turagwana tubona turayirangije nkanje nize icyongereza igiswahili wongeye kuvyigisha hanyuma rero niho naciye mvuga ati rero uko biri kose ko nize muri buno buryo butoroshe hari abandi batoyi banje bari inyuma reka nsubireyo mu Burundi ndabigisha ndabigisha ndagaruka ino nzanye ubumenyi bwo kuvuga icyongereza n'igiswahili ubwo nari mfise baccalauréat ya igiswahili n'icyongereza avec education hanyuma ikindi ca ngira amahirwe numva abantu bariko barigisha ibintu bijanye no gukoresha imashini nyabwonko y'ama materiel electronique Yego. kiravuga ati uko biri kose ubumenyi nanje ndabugumanye mu Rwanda sinoba ndi gukora neza ndavuga rero teka ngaruke nigisha abana bato banje ndabigisha gukoresha mashine ndabigisha gukoresha amatelefone ya Android kugira ngo nabe bamenye yuko isi iriko iratera imbere Yego. ndabigisha rero bamwe bariko barabimenya hanyuma rero niho nacengerana amahirwe kubera ko nababwiye ko nigize ibintu bya education ngira amahirwe rero ndabahangaje muri leta none ubundi umwarimu nk'abandi ndigisha icyongereza n'igiswahili muri secondaire nkongera nkafasha n'abo bana ku ruhande mu masaha yo kumugoroba nkiyoroganiza nkabafasha narangije ivyigwa gutanga ivyigwa byanje ya buri munsi Bafasha mu biki? ndabigisha gukoresha computer ubu barazi gukoresha computer nk'abandi baraja kuri internet baraja kuri Facebook bakamenya amakuru kuko ubuye ndabitahura ariko reka ordinateur mukoresha ni mwene izi nyene natwe dukoresha ordinateur dukoresha ni nk'izo namwe mukoresha ubimenya gute aho ufyonda zijya ndome ukuntu ushobora kuja kuri internet menye umuntu akwandikiye ugenda gute siko ndabitahura sinzi ko mwoduha gace ntibiba byoroshe kubyumva ku bandi abantu batagenda n'umugabo wo kutabona ariko mashine dukoresha telefone dukoresha ni nk'izi zanyu zo mukoresha namwe kuko tuzigura mu isoko nk'uko uko ahandi hanyuma nkaza nkazistaramo application ya vocalizer yavuga aya application yabigeneye twinstara muri mashine hari nkitwa JAWS ni abbreviation y'icyongereza ni Job Access Workspace hariho na za NVDA na desktop na visual desktop hanyuma rero izo mashine uyesitayemo iyo application ikigira uburyo hajya mwebwe mufyonda ntivuge twebwe dufyonze nko kuri space kivuge ubwo kari space yakubwira ko ufyonze kuri A yakubwira ko ufyonze kuri Entrée rifare yuko umemoriza clavier ati bimeze uko aha ni A B C D ukamenya systeme za clavier yawe ni bari quality ni bari azerete icyo ni cyo ugomba kwanza ukanekeza nabindi ukabikora neza none ngaha kuri ishure amamashini muco muyakura he canke hasanzwe hariho salle d'informatique ngaha nyene muco mujana mu abanyeshuri ntibyoroshe kuko urumva iri shure rifise abana benshi mwabibonye amamashini tuba tuyafise make ariko uko bishoboka kose turagerageza twiriyaranja naho tuba dufite zibiri cyangwa zitatu umuntu akiyaranja uburyo bwose mugabo urumva ntibishemeye bishemeye nk'amwe tubonye nk'abadufata mu mugongo uburyo umwana nk'abana 10-15 bafise mu ishuri umwe wese afise mashini biba byoroshe si nyinshi dufise ariko utwo dufise turagerageza tukiyaranja yego mu Rwanda murizeo secondaire mwiga icyongereza n'igiswahili na kaminuza mwiga icyongereza n'igiswahili mumaze guheza mumva aha bariko barigisha ibyerekeye informatique byo gukoresha imashini nyabwonko canke ordinateur navyo muca mu bijamo kandi mavuga muti muhejeje ubu bumenyi sinobyigumizamo hino mu Rwanda giye kubusangiza n'abandi bagenzanje mu Burundi mbega mu Rwanda akazi karaboneka ku bantu bagena n'ubumuga mu Rwanda akazi karaboneka karaboneka kuko nababwiye ko bo bateye imbere kera leta yaramaze kubyumva neza bo baramaze kubyumva ko urumva
ntukiri wa muhini mushasha. yego Bo baramaze kuvyumva. Hanyuma kuko niyo hakozwe ama examen y'akazi, baravuga ati iyi examen zateguriwe abantu bagendana ubumuga bwo kutabona, nabo nyene barimwe mu bakora ama examen. Bakavuga ati rero niba bateguye examen kubabona, bagaca bategura ya examen iri muri critère braille, ya nyandiko y'abatabona. Questionnaire nabo bakaba bazifise, hanyuma iyo bagiye gukora umunsi aba ari umwe, bakavuga ati rero aba bana batabona cyangwa bashaka akazi batabona nibaje muri sale yabo, bagira umuntu abasupervisa, bakore examen, nibarangiza bararometa nk'abandi, hanyuma haze habaho abatraducteur barabe bya bintu abantu batabona banditse muri braille, bashyire mu nyandiko y'ababona kugira ngo n'abakosorwe nk'abandi. Cyangwa hakabaho abantu baba bazi nk'aba barimu babizi baba barabyize bagakosora, hanyuma utoye examen agakora akazi, agahabwa ibikoresho bimufasha gukora akazi nk'abandi agakora. Nk'akarorero nk'abana b'Abanyarwanda twiganye bagana n'ubumuga bwo kutabona muri kaminuza, barafise akazi bose 100%, bararose akazi, barigisha abandi, baragize amahirwe bakora mu ma-organisation. Nuko hari akaje ushobora kubwira bafise ama-organisation mu Burundi batinya kurokrita cyangwa guhamagara umukozi agendana n'ubumuga bwo kutabona, mbere wanashaka agendana n'ubumuga muri rusange? Yakana nashaka kubabwira, bashaka kubabwira ko umuntu agendana n'ubumuga ni umuntu nk'abandi, kuko iyo umuntu aba afise ama-organe menshi, iyo organe imwe ipfuye sikaza direke ama-organe yiwe yose agize apfuye adakora. Niba amaso adapfuye, amatwi aba yumva, amaboko abakora, cerveau ibikora, byose arabikora. Niba duha akazi, natwe turashoboye akazi, twagashoboye. Kuko niba nshoboye gukora raporo, nkakora memoire yanjye nije nayiyandikiye, nkoresha internet, niba nshobora gukoresha machine, telefone, nkayimanipira nk'abandi, nkandika igitabo, nta kuntu ntokora akazi. Rero nabatera akamu bavyumve, bamushire mu kazi umuntu agendana n'ubumuga, hanyuma bamuhe stage probatoire nk'abandi, bakore ntibunanire nyine arataha. Kuko urumva ntibivuze yuko naho tugendana n'ubumuga ko kutabona ko dushoboye byose, turi nk'abandi, nk'uko ababona hari ibyo badashoboye, ni nk'uko natwe hari ibyo tudashoboye. Mugabo bamuhe icyizere, bareke kumubuza ataranagerageza. Bamureke abanza agerageze, nibabona atabishoboye bamubwire ati, bamuhe critère zamunaniye imeze uko imeze uko. Mugabo bamuhe icyizere, bagire bamuhakore. Turiko turaraba, twabonye muri ko muragendagenda ngaha kuri iri shure, none by'ukuri aho nta na gatonyi ubona canke urabona buke buke kugishorera? Oya, nta na gato mbona, kuko gusa aha naho nakuriye mba narahametereje. Sivyo hivyo twiga ikigwa ca mobilité, ujya umuntu ashobora kwiyoriyanta akagenda yarahamenyereye, aragenda. Hariho n'inkoni zidufasha umuntu akideplasa ahantu azi akagenda nta kibazo. Servo nababwiye yuko ikora, irambwira ati urageze ngaha, aha ni mu mashure, aha ni mu mabiro, aha ni mu buraro. Ubundi niyo mpamvu navuze ko n'amasanse aciye yongera kwidevelopa agakora cyane. Nta kibazo cyo kwideplasa iyo umuntu abaho yamenyereye. Kandi biroroshe no kumenyera ahantu ugeze, gusa ukihagera biba byoroshe. Mugo misi mike uba wamaze kwamenyera kwideplasa, nta kibazo. Turakunze kubona abandi bayigisha baragira ibintu bita ama preparation d'imireso, bagategura ivyigwa bazotanga ejo canke hirya y'ejo bivanye n'umwanya bafise. Mbega namwe mumaze kuja kwigisha, tuza kumutanga Igiswahili n'icongereza muri secondaire, kandi nabonye secondaire yo ngaha, amashure yisumbuye yo ngaha kuri ishure harimwo ababona n'abatabona. Bigenda gute muriko murigisha n'ico congereza n'igiswahili ababona n'abatabona? Murakoresha ingwa cyangwa mukoresha ya nyandiko yanyu mwatubwiye bita braille? Wakoze cyane. Preparation ndayikora nk'abandi barimo bose, kuko nababwiye yuko nzi gukoresha machine. Mba mfise igitabo cyane cyanditse muri
ya nyandiko y'iwacu. Hanyuma guide niho umwarimu wese akura ibintu yigisha, kiretse yakoze ayandi amarushereshe ku ruhande, ngasoma note nkazandika na mashine nkazorganiza neza, hanyuma nkagira ndangije kuzorganiza neza nkaziprepara nkazemprima kuri deplicata nk'abandi. Hanyuma iyo ntafise umugide hafi ariko aramfasha ntaha umwana akagira abafise kopi akazimura ku rubaho nkagira ukasigura nkabasobanurira ama exercice navyo ndabifise mu bitabo, nkabwira umwana ngo ukore, nkabwira ati wowe wandika umvuga yego kuburyo menya spelling bikagenda neza nta kibazo na kimwe bitanga. Gusa ikintu nsaba ni nko muri correction cyangwa supervision ya interrogation, ndetse umuntu akamfasha kugira gusirivera cyane no gukosora, akamfasha bwaba bafise grille de réponse wamuhaye utagize ibi nkuko yagitoye tuba tunari kumwe. Yego abo naho ni kuri badafise ubumuga, abafise ubumuga bo ni uco byikosorera. Reka tubanze tugushimire cyane, ariko akaba ari ikintu wari ufise ushaka gushikiriza umwanya hano nyene mashaka gushikiriza ku Nkerabatsi TV nta kibazo na kimwe. Yego murakoze cyane, nababwiye ko nkiri mushasha mu kazi kuko nabaye narose lettre d'affectation itariki 26 z'ukwa gatatu muri uwo mwaka nyene wa 2024. Ndi mushasha kandi umuntu agenda n'umugabo utabona aba akeneye udukoresho dutandukanye nka mashine ordinateur, hariho n'utundi dukoresho dukoresha abantu bagenda n'ubumuga, hariho nk'izitwa Actilino, Orbiterida, na telefone yo gukora ama recherche, umva simba fise wigezeho n'utundi dukoresho twose. Ndumva umuntu wese yoba afise shwa kwayo gacha yomfasha kugira ngo nanje ndonka agakoresho kamfasha mu kazi neza. Yego yogira icyo akoze, yaba ari ubishoboye cyangwa ishirahamwe ONG ku giti ciwe, amadini yomfasha kugira ngo nanje binyorohere. Wariho akantu bavuga ngo ufashije umuntu mw'isi umwe ubufashije abantu benshi, ubu usa nkaho ufashije isi yose. Umuhaye igikoresho nkagikoresha nkigisha nk'abana 300, biba ari ibintu bisa nkaho bigaragara neza. Bakoze cyane bakoze Nkerabatsi TV nk'uko nababwiye, nateramanye n'umuryango witwa Dismas, yize amashuri y'intango, yiga amashuri yisumbuye, yiga amashuri ya kaminuza, ubu naho yagarutse kwigisha kw'ishure yize ko nyene kwigisha abandi aramure batari bake, ariko mwumvise igisabo ciwe arasaba avuga ati wogira igikoresho kimwe muri bya dondaguye nkaje ntabwo nshobora gusubiramo kubera ntabyo nzi byinshi kiretse machine ordinateur yavuze nkatahura ibisiga nibyo basanzwe bakoresha nk'abantu basanzwe bafise ubwo bumuga bwo kutabona. Rero uwo yipfuza kugira icyo afashije ngo arashaka kugira icyo amufashije, kuko mushobora kumufasha mora ko ryamufashije umwe, ariko yigisha benshi cyane, kandi murumva ko ntakironka akazi, aracafise imyaka mike, imyaka yo kwigisha cyari nyinshi. Ni ukuvuga ko umuha igikoresho iki canke kiri muri byo yavuze ushobora kumufasha, ugasanga aramuye urwaruka rwinshi cyane rutandukanye, kugira gusa ashobore kuguma atanga ubutumwa, ashobora kuguma atanga ibyigwa byiwe ahereza abanyeshuri batandukanye neza kandi byoroshe. Dismas, uwo gukenera nk'akantu ashaka kugufasha canke kugira muganire canke kugira umuhe ubumenyi, ashobora kumviriza ikiganiro cyacu kumviriza n'undi muntu agendana ubumuga bwo kutabona mugakashima ibyo wavuze, we bati ndamukeneye Dismas kugira tuganire nanje ampa inguvu ukuntu nobigenza yo gutora gute. Yego yo telefona kuri limitere ndakoresha nimero kuri 62 ubusa 41 amajana 494 Gisande 041 494. Ndakoresha na WhatsApp, ndacakoresha nimero yo mu Rwanda ni +25 70 34 026 11.
Chris akamenyetso guteranya 250 72 34 ubusa 26 11. Ndafise na email ni dismas.hatungimana@gmail.com. Reka tugushimire cyane mu byimva mutima, tugukengurukire cyane rwose kuba wemeye ko dushobora kuganira, mushobora kudusangiza ibyiza bisanzwe bibarimwo kugira n'abandi bafise mwene ubu bumuga nabo bashobora kumva ko by'ukuri hariko bamaze gushika kure, nabo bashobora kugira ingufu zo kubandanya bika. Turagukengurukiye cyane. Mwakoze cyane kandi muzagaruka. Tuzogaruka natwe tuzende twagakomeza shaka kutwemera ko tongera kuganira. Yego murakoze. Murakoze cyane namwe mwadukurikirane bakunze ba Nkirabutsi TV, reka tubasabe utarabagira sabone cyangwa subscribe bacarabaho handitse sabone abanza hakore ko, hanyuma amaze gukora akacabona haje agakenyera ko nagakore ko ama hacaza tuti canke naho nahakore kugeza ko mashikirwa n'ibiganiro byacu twama dushigiza ku Nkirabutsi TV byoroshe. Turabasezerera hasinya na butaha, bye bye.